tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Yesaya 44 ngomba some mpereye ku murongo wa 24. Bashe kujyana nanje abasoma Bibiliya murabe mu mabire yanyu, abatayafise musome hajya ku maekra tujane. Uku niko Uhoraho agize. Uku niko Uhoraho agize. Umucunguzi wawe wakubumvye uhereye ukiri mu nda. Wakubumvye, mwumvirize ingene Imana irisobanura. Mwumvize ingene Imana ikiribwira Abisirayeli. Ivuze ngo uku niko Uhoraho agize, umucunguzi wawe wakubumvye uhereye ukiri mu nda. Ati ni jewe Uhoraho ndema vyose. Ati ni jewe Uhoraho ndema vyose. Naguye ijuru ndumwe. Naguye ijuru ndumwe. Ngaranzura isi. Ngaranzura isi. Hari uwo twari kumwe. Hari umuntu twari ko turabikorana ivyo bintu. Sinzi ko yobahari yakoranye n'Imana kiro gikoko. Indagu z'abanyabinyoma ndazihindura ubusa. Indagu z'abanyabinyoma jewe Uhoraho ndazihindura ubusa. Abapfumu nkabateza ibisazi. Abapfumu b'amangetengete nkabateza ibisazi. Nsubiza inyuma abanyabwenge. Abanyabwenge ndabasubiza inyuma. Ubwenge bwabo nkabuhindura ubupfu. Ahandi nasomye ngo ubwenge bwabo nkabuhindura ubusazi. Nkabuhindura ubupfu. Nkomeza ijambo ry'umusavyi wanje. Nkomeza ijambo Jemsa. Nkomeza ijambo ry'umusavyi wanje. Ngashitsa inama z'intumwa zanje. Ngashitsa inama zose z'intumwa zanje. Mvuga ivya Yerusalemu. Ntihazokongera guturika. Ntihazokongera guturika. N'ivy'ibisagara vy'i Buyuda. Imana iguhezagire. Haleluya. Okay. Uku niko Uhoraho agize, umucunguzi wawe wakubumvye uhereye ukiri mu nda. Ati ni jewe Uhoraho ndema vyose. Naguye ijuru ndumwe. Ngaranzura isi. Hari uwo twari turi kumwe. Indagu z'abanyabinyoma ndazihindura ubusa. Abapfumu nkabateza ibisazi. Subiza inyuma abanyabwenge, ubwenge bwabo nkabuhindura ubupfu. Nkomeza ijambo ry'umusavyi wanje. Ngashitsa inama z'intumwa zanje. Mvuga ivya Yerusalemu n'andi majambo. Imana ihabwa icyubahiro. Now tuko turaganira ibanga ryo kwakirwa n'umuco cyangwa ukayangana muri buno buzima. Nuno musi niho ngomba kubandaniriza, niho ngomba gushishikarira. Ngomba ndabigishe gato uruhara rwo kwizera mu bijyanye no gukayangana, cyangwa ikibanza cyo kwizera mu bijyanye no gukayangana. Bantu b'Imana, Bibiliya umukristo ntimuperumeta kubaho ubuzima buri ha ruhande yo kwizera, nta ruhushya itanga. Usomye Abaroma 1:16, Bibiliya ivuga ngo umugororosi wanje azobeshwaho no kwizera, atariko niyonjorora ntazohimbara umutima wanje. Usomye Abaheburayo 10:38 naho havuga amajambo nkayo, havuga kandi ko umugororosi w'Imana azobeshwaho no kwizera. Alors ubuzima bwo kwizera bufatanye natwe nk'abana b'Imana, ntidushoboye kubushira ruhande hama ngo tubeho ubundi bwoko bw'ubuzima. Si ikintu dushoboye kudepoza, ntushoboye
kubaho ubuzima butagiramwo ukwizera. Hari gituma Imana ikeneye ko abana bayo babaho ubuzima bwo kwizera. Ndagiye kumera nk'uwishura gatonyi ivyo bintu, mugabo wumve ko peu importe ingene wowe ubayeho, reka mbere suppose ko atana ama challenge wowe ufise, atabibazo wowe ufise ku nzira yawe. Même si atabibazo wowe ufise ku nzira yawe, Imana nta ruhusha itanga ku mwana w'Imana uwo ari we wese kubaho ubuzima butari mu kwizera, kubera turi vyaremwe vyo kwizera, twavutse mu buryo bwo kwizera. Rero style de vie yacu, uburyo bwacu bwo kubaho ni ukwizera nyene. Alors nitwizera kugira imisozi iva imbere yacu, nitwizera kugira ngo dutorere inyishu ibibazo bitandukanye biri imbere yacu, navyo ivyo kwizera kurabikora. Mugabo Imana icyambere yaduhereye ukwizera sugira dutorere inyishu gusa ibibazo duhura navyo. Ni uburyo bwacu bwo kubaho nk'abana b'Imana, ningene igomba ko tubaho, kuko yavuze ngo utizera ntibishoboka ko ayihimbara. Imana nk'ihanga ryayo idukeneye tuyihimbara, idukeneye twishimira. Umuntu atizera bivuga ko bidashoboka ko ayihimbara. Byumvikana ngo ibintu bimeze neza Imana ikeneye kuyizera, bimeze nabi ikeneye kuyizera, biri hagati na hagati ikeneye kuyizera. Nta namwe Imana igera canke we wogera Imana kugira ngo wowe rero ahantu ugeze nuko ikeneye kunyizera. Imana irakeneye kuyizera amasaha yose, imisi yose, mu masituation ariyo yose. Ikeneye kukubonamwo umutima wizera, peu importe ingene ibintu biba bimeze, bisa neza canke nabi, Imana ikeneye kukizera. Rero nico kintu Imana yamyirondera mu Bisirayeli, yamyirondera mu bantu bayo. Ikintu cyambere Imana ikeneye mu bantu bayo nico ngiye kuvuga. Imana nikeneye vraiment ko tuvuga gusa ngo turayizi, saho nyine igomba ko bigarukira. Imana ikeneye ko nivyo uyimenya, mbwa kwimenya kwawe bigusunikire kuyizera. Finalite yo kuyimenya ni ukwizera, ni kwizera. Imana nikeneye gusa ko kumbura yikorera. Imana ikeneye kuyikorera mugabo yizera. Imana nikeneye gusa ko uba umuntu wayo. Irakeneye ko umuntu wayo mugabo yizera. Myani majambo, ikintu cyambere Imana ikeneye mu bantu bayo n'umutima yizera. Kuyizera rero ngaha niko gutuma dushobora kugira ubucuti nayo. Cyambere, icya kabiri ni ukwizera niko gutuma dushobora gukorana nayo hano muri ino si. Amen. Umuntu atayizera ntibishoboka ko asabana nayo. Ikintu umuntu atayizera ntibishoboka ko akorana nayo hano muri ino si. Imana ikeneye abantu bakorana nayo hano kuri ino si. Nikeneye gusa ko ducika ishengero, twizeye umwami Yesu, dusenga, duhimbaza, dutazira. Imana irafise mission, irafise ivyo igomba gukora no kuri ino si. Mugabo yakeneye abantu bakorana nayo ivyo igomba gukora. Mugabo kugira ngo ironke abo bantu ifoko babanza guhingurwa mu kwizera, tugacika ihanga ry'abantu bizera. Kuvyukuri abantu bafite umutima wizera Imana. Igihe cyose Imana ibonye ihanga ryayo, sitandavuga ku Bisirayeli, batanguye kumera nk'abantu badebukirwa mu vyo bizera canke bagabanukirwa mu kwizera, hari ikintu Imana yakora. Nico yari kirakora ngaha muri Yesaya duheje gusoma. Yaraza ikabibwira encore, ikababwira ati je ndi Imana yagabura ikiyaga gitukura, ati ndi Imana bagobotora mu maboko ya Farao, ndi Imana yabagaburira mu bugaragwa ikabaha inyama ikabaha amanu, ndi Imana yabaha amazi mu gitandara cibuye. Imana ikamera nk'abantu, ikamera nk'umuntu igomba gusubira kwibwira Abisirayeli ifatiye kuciri 2 kuvyo yakoze mu buzima bwabo, mu rugendo rwabo. Ikabwira ati nimwibuke ndi Imana yera, ndi Imana ihambaye, ndi Imana ishoye, ndi Imana. Yaheze ivyo igatangura kuba present ivyo yakoze mu buryo bwo kwibutsa. Mugabe ivyo byose irikira bivuga Imana yashaka iki?
ntiyagomba kubabwira ngo irahambaye juste kugira bavyumve. Ntiyagomba kubabwira ngo ni Imana yera juste gusa kugira bavyumve. Imana yabibutse ivyo yakoze n'ikiri kugira ngo imitima yabo isubire kuyizera davantage. Amen. Niyo objectif ngaha duheje gusoma subiriza hariya gatoyi kuri 24 aravuga ngo uku nikoraho umucunguzi wawe wakubumvye uwereye ukiri munda ati ni je uhoraho ndema vyose. Mumvirize ngene Imana iki iributsa abisirayeli ikiri nagu ijuru ndumwe ngaranzura isi hari uwo twari kumwe indagu z'abanyabinyoma ndazihindura ubusa abavumwa bateza ibisazi subiza inyuma abanyabwenge ubwenge bwabo nkabuhindura ubusa kubera Imana ikiributsa ihanga. Suppose nk'ubu twebwe turi abisirayeli turi hanga hama Imana ihagurutse gutya itanguye kutwibutsa amajambo nk'aya. Nigiki Imana ishaka igitanguye gusubiramwe abantu ikiri de ivyo yakoze hagati yabo ibishaka iki nta kindi burya ibikene ku imitima yabo isubira kandi kwizera. Igihe cyose Imana ikoze ibintu mu buzima bw'umuntu iki ishaka si uko gusoma umuntu agubwa neza nakira gikeneye mbwa si cyo cyonyine ikeneye, ahubwo igikeneye ni guta umutima w'uwo muntu wogaruka ukizera iyo Mana. Amen. Mu yandi majambo impamvu Imana ikora ibitangaza, impamvu Imana itanga inyishu ku masengesho y'abantu ni kimwe nugira ngo imitima y'abo bantu basubire kandi bayizere. Haleluya. Rero uyu munsi nanjye nicyo nasengeye ni nacyo naje kwigisha shaka ko imitima yacu tuva muri rikwaniro yizeye Imana ku rugezo tutari tuyizeye imbere yuko tuza, kuko nicyo Imana ikeneye. Burya Imana yakeneye ko tuyizera ijana kwijana. Hano uvuga ati vraiment Imana jewe ndayizeye 100%, ndazi yuko peu importe biriko biraba ndizeye Imana izoca inzira izomenya nibigenza mugabo sindi prêt kuri Imana. Amen. Imana ikeneye umutima uyijyama ko peu importe ngene bivyo bimeze, ikeneye umutima vraiment uyifata nkangama. Haleluya. Rero ndizera ko uno musi Imana igiye guhingura abahizi bo kwizera hano hantu. Nimba hari abantu bavyizeye bavuge amen. Ndizera ko Imana igiye guhingura abahizi muri kino kibanza. Somera undi murongo umwe mbere yuko twaavance. Reka tukure hariya muri Mariko kica 11 umurongo wa 22. Yesu aramwishura arababwira ati mwamane ukwizera Imana. Yesu arabishura arababwira ngo mwamane ukwizera Imana. Iki Imana ishaka ko wewe wamana ukwizera Imana, wewe ugumana ukwizera Imana mu masituation yose. Imana ikeneye kugumana ukwizera ahari hose. Mugabo aya majambo ngomba mbere nk'uvuga isoko yayo, impamvu Imana yavuze ano majambo, gituma Yesu yavuze aya majambo. Tusubire inyuma gatonyi twari muri Mariko 11 umurongo kangahe? 22. Duhere ku gatoyi kuri 12. Somera umurongo wa 12. Bukeye bamaze kuva i Betaniya yumva arashonje. Akiri kure abona umusukoni uri kwa mababi, arawegera ngo kumbure yogira ica usangako. Aho ushitse ko ntiyagira ica ubonako atari amababi, kuko kitari igihe cyo kwama cy'umusukoni. Arawubwira ati ntugapfe haruriye ku nsukoni zawe uhereye ubu ugashitse ibihe bidashira. Abigishwa biwe baravyumva. Bashika i Yerusalemu,
yinjira mu rusengero atangura guhindira hanze abarudandarizamwo n'abaruranguriramwo. Shaka wigereza. Ndabaza ikibazo, uyu musukoni wazize iki? Hari abavuze ati kutama, abandi ati nta na kimwe. Je ndashigiye gato abantu bavuze ati nta na kimwe. Ngara nyenda bashigiye gatonya. Ko Bibiliya preshije ngo nticyari gihe cyawo cyo kwama. None kitari gihe cyayo cyo kwama. Kandi Imana akaba ari yashinze ibihe umusukoni wamirako. Wazize iki? Umukozi w'Imana umwe yishuye ngo wazize inzara ya Yesu. Yesu yarasho. Ati yarashonje akeneye icyajya kandi hari abantu iyo bashonje urumva barajya canke bajye. Yesu rero yarameze ndaza kukuronda kivyonje shonje nkabura icyonje. So wazize inzara ya Yesu. Yesu arawegera gutya arawuraba. Ati kuyi kutari kurama. Ati sigiye cyanje cyo kwama. Hama acha akora ikintu gitangaje ngomba vrema kutwigira ku kwizera. Ndashaka twiga kwizera pe. Acha ararekura ijambo. Dufate ko yari umusukoni. Acha arekura ijambo kuri umusukoni. Ati wa musukoni we. Were no musi ndakuvumye ntihagira umuntu azosubira kujya ku musukoni zawe. Ndababaze. Ibi inye ku muntu umunyamubiri. Ibi bintu birakomeye. Kubona igiti ukakibwira ngo okay ntagira umuntu azosubira kujya ku sokoni zawe. Gutyo nyene gaca yibandaniriza. Mugabo ibi yagize ngaha ni kwari kubigira gusa. Yaragamije kwigisha ikigwa gikomeye cyane cyitwa kwizera n'ingene kwizera gukora ku murongo wa 22 twatanguye gusoma. Araje aravuga ati wa giti ntuzusuye kwama. Ubwo nyine icyo giti kiramwumva kandi kiramwumvira. Bukeye basubira kuhaca. Cha giti acasanga cyumye. Petero akiravye abwira Yesu atanga ati Yesu wabonye ko cha giti wavumejo cyumye. Aha. Aca babwira amajambo rerakomeye ati mwamana kwizera Imana. Muyandi majambo ibi vyose ariko arakora ngaha yagomba kwintroduce ikigwa gikomeye cyane cyitwa kwizera Imana. Rero nanjye icyo ngomba kabisa ko tugira kuko Imana irakeneye abantu bayizera. Irakeneye abantu bayishira ku mutima wose. Yesu aheje kukivuma hamba kirabwira ati buriya mwamana kwizera Imana mugaca shiraka ikindi kintu gikomeye cyababwira ngo ndababwira ukuri 23 ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi ati shinguka. Aciyazana ikigwa gikomeye cyane ati impejeje kugira nivyo umuntu wese yizera. Buba mu byati Yesu yo igitangaza wa musukoni wavuma eheraba wumye. Ati nimutangare nimugire kwizera Imana atariko kandi umuntu wese yizera yobwira acababwira ati sigiti gusa mugabo n'umusozi ati shinguka utabwe mu kiyaga. Ati shinguka utabwe mu kiyaga ntabikekeranye mu mutima. Ati uwo muntu icyo adakwiye kugira gusa ntabikekeranye mu mutima ariko akizera yuko icavuze gikogwa. Uvurizo yizera akizera ko icavuze gikogwa azokibona. Ndaza kumwigisha gato. Akizera ko iki avuze gikogwa azogira iki? Vuga ati icyo mvuze kirakogwa. Vuga ati icyo mvuze kirakogwa. Uko niko kwizera Imana ikeneye. Ikeneye ko wizera ko icyo uvuze gikogwa. Très important. Nikeneye ko wizera gusa ko imisozi ishinguka. Ikeneye ko wizera ko icyo uvuze gikogwa. Gikogwa nande? Gikogwa n'ishimwe, gikogwa n'abamarayika, gikogwa n'Imana. Mugabo ahani ukwizera guhera harimo ibintu bibiri. Kwizera kw'icyo mvuze
gikorwa. Mu yandi majambo Yesu ikintu yari afise kugira ngo yumishe iki giti ni wari umupanga cyangwa ishoka. Icyo yari afise kwari ukwizera ko icyo avuze gikorwa. Amen. Wewe warabwiye igiti ati wagitiwe ntiyagira umuntu azosura kujya ku sokoni zawe, acaragenda. Mugabo arizeye nahagiye ko icyo avuze gikorwa. Mubwire amen. Mugabo uko kwizera nyine ko icyo avuze gikorwa, Bibiliya yavuze ngo uzobibona bukeye. Basuye guca ngaho bukeye basanze cya giti cyumye. Ninde yacumishije? Munyishure, ninde yacumishije? Oya si jambo. Cumishijwe n'ubushobozi bw'Imana bwabaye libere n'ijambo. Amen. Icyacumishije si jambo gusa ryavuzwe, kuko iyo ivugwa ari we wese ntivyari gushoboka. Cumishijwe n'umuntu yizera hama karibera ubushobozi bw'Imana akoresheje ijambo. Mu yandi majambo Yesu avuze ngo wagitiwe uma negira umuntu azosubira kujya ku sokoni zawe. Uwo mwanya nyene naho yagiye ubushobozi bwobwo yarahejeje kuburibera kuri icyo giti, bucya bujya kugikorwa utangura gukora. Amen. Bwana Imana, icyo twita rero kwizera Imana gufatanije no kuvuga kugira uribera ubushobozi bw'Imana nivyo bizana impinduka mu buzima bw'abantu. Umuntu wese yizera senga mbwa atazi kurekura ubushobozi bw'Imana biciye mu kuvuga ivyo yizera, azokiba mu victime abeho ubuzima umugabane umwe n'abatizera. Mbwa umuntu aziko ubushobozi bw'Imana ntibupfa kwiribera, buribegwa n'ijambo ryuzuye ukwizera, uwo muntu azobona ivyamwa bifatanye n'abizera. Jene niviraje kukwigisha. Aha, acha rero ashiraka kandi kantu. Ndabwira ukuri ko umuntu wese yobwira. Acha shiramo akantu kanyoheye. Acha avuga ati si vyajewe gusa mfise titre yitwa Yesu. Ati nivyo umuntu wese yizera Imana. Ati umuntu azi kandi azi yuko mvuze hariho ubundi bushobozi buca bujya kugikorwa gukora. Ati uwo yobwira n'ibindi bintu atari giti vyitwa umusozi. Alors iyo tuvuze umusozi mu mvugo y'impwemu nibisigura urya musozi uri kwibiti. Mu mvugo y'impwemu umusozi usigura barriere, usigura ikintu kiriko kirakubuza kwa avansa. Iyi ishobora kuba ingwara, ibyo ishobora kuba ingorane iyi canke iriya, icyo gishoboye kuba intambamye biriko murahura mu vyo uriko urakora. Mugabo rero Bibiliya ivuze ngo umuntu uwo ari we wese, akantu nakunzemo cyane naka kanavuga ngo uwo ari we wese. Ndakunda iyo Bibiliya inshizemwo, ndakunda iyo Bibiliya itanguye kuvuga ibintu ikambwira ngo nawe urimwo. Ati umuntu wese yobwira, uwo ari we wese yobwira umusozi ati shinguka utabwe mu kiyaga. Ati kandi uwo musozi ukamwumvira. Mbwa ibanga riri hehe? Ibanga riri icambere kwizera ko uvuze hari ibi abaca bajya gukora. Hanyuma ibanga rya kabiri riri mu kuvuga. Vuga ati ndavuga. Vuga ati ndavuga. Cyane vuga ati ndavuga. Nk'umukristo unaniwe kuvuga, umupfumu azoza agutekeze mu nzi wawe. Mbwa uri umukristo ashoboye kuvuga, umupfumu nazo gutekeza mu nzu yawe. Ndabikubwiza ukuri. Abarozi, abapfumu, indayimoni n'ibindi bitandukanye birakarira abakristo bahoze cyane, batazi kuvuga ivyo bizera. Ahantu uzosanga baratse indaro, ibi bintu biriya yita imisozi usanga vyaratse indaro, n'ahantu haba abantu bidodomba barira muga batazi kuvuga ukwizera kwabo. Muga abantu buzuza inzu yabo kwizera kwabo, bakuzuza umutima wabo kwizera kwabo, bakuzuza amajambo mwisi yabo ivyo bizera. Abo bantu biragoye ko bamena,
kuko amajambo s'amaso, amajambo n'ubuzima. Haleluya. Amajambo n'ubuzima. Ati pastor, ubizi gute ko amajambo ari ubuzima? Yesu niwe yabivuze muri Yohana 6:63. Yavuze ngo amajambo mbabwira ni mpemu, ni iki? N'ubuzima. Si ibyo byonyene, unabirabiye kuri aka karorero k'iki giti, igihe yavuga akabwira igiti, hari ivyasigaye biraba. Ubushobozi bwarabaye libere. Burumisha icyo giti. Reka ndababwire, kenshi ahantu maze kubona ubushobozi bw'Imana mu buzima bwanje, nariko ndavuga. Umuntu yaragwaye, hama nkamubwira ngo kira. Mugabo kira ni jambo ndekuye. Mga iryo jambo ndekuye, Imana nayirekura ubushobozi nyuma y'iryo jambo. Hama ubwo bushobozi bukinjira mu muri uwo muntu bugakiza ivyagwaye. Amen. Nushoye kuribera ubushobozi bw'Imana utavuze. It's impossible. Bibiliya ivuga ngo Yesu bamuzaniye abagwaye abakirisha ijambo. Bamuzaniye abafite impemu mbi azirukanisha ijambo ry'Imana. Mu yandi majambo, uhagaze imbere y'ibintu y'umusozi ntuvuge, wishize mu mugabane umwe n'abatizera. Kuko ikintu kizogukura mu mugabane umwe n'abatizera, ni ukwizera kwawe de, ni ukukuvuga. Igihe ukuvuze uraribe ubushobozi bugusovaho hano. Haleluya. Urashize ku gikorwa ubushobozi bw'Imana bushoye kukuribera aho hantu muri ivyo bintu. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi nikosa. Urabona, ndabaye akarero gasanzwe. Haguruka Claude. Je ndamaze gutunga umuyaya mu nzu ari mi daimoni, atavyo nzi. Umva muricarana muratemberana araho, mbwa umunsi na detecta ko ari mi daimoni, hama nkavuga, izo daimoni zaciye zimanifesta cyo zirahunga. Mbwa kubera ko bwa mbere twajyana turi kumwe ngaho, hama ntiyagira ikintu na kimwe gikoreka. Ni kubera naho babuzi ubushobozi bw'Imana, utaravuga bifatanye n'ivyo wizera nta na kimwe kiba. Amen. Bamwe mu bantu twasengeye ngahejo, tutarabasengera twari ko duhimbaza Imana twese. Mbwa dutanguye kuribera amajambo kuri bo, bamwe batangura kugwa, abandi batangura kudahwa, abandi batangura ibintu bitandukanye. Mbwa kubera iki izo manifestation inyuma? Ni kubera igihe atawuravuga nta bushobozi burabari imbere. Ubushobozi bw'Imana bubari imbere biciye mu kuvuga. Rero abakristo, Yesu aguhezagire, abakristo bahoze cyane babona ibintu bike Imana ikora mu buzima bwabo. Abakristo batavuga ivyo bizera babona ibintu bike cyane bikoreka mu buzima bwabo, kubera ukwizera gufunctiona mu kuvuga. Usomye Ikorino ba 2:13 rivuga ngo turizera nico gituma tuvuga. Ngiye kugufasha kuba umukristo avuga cyane ivyo yizera. Uvyuka mu gatondo ukavuga ivyo wizera, wagorobeza ku mugoroba ukavuga ivyo wizera, hanyuma ejo umunsi watanguka ukavuga ivyo wizera. Ugahaguruka ukavuga ati Satani ndagutekeza mu izina rya Yesu, ati umunsi ndahaguruze kandi ubwami bwawe buragize ikibazo. Urizera ko abubasha bwo gukasting out abadayimoni. Sino ugumye uhoze na kimwe kizoba. Umudayimoni mwobana, mwokorana, mwokwigana, mworyamana ku gitanda. Muga gushika umutunguru utovuga ati in the name of Jesus. Utanguye kuvuga, power irabaye libere. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Vuga amajambo yanje yuzuye impemu n'ubuzima. Vuga amajambo yanje yuzuye impemu n'ubuzima. Hari umuntu yicara, mbwa yicaranye power, na ataratangura kuvuga ubwo bushobozi ashoboye no kubupfana. Ibintu hari ibintu biganje abantu bitabwizwa kubaganza.
mugabo base guhagarara bavuga ati wakinuwe mu izina rya Yesu va mu buzima bwanje. Uwo mwanya nyene yogisita mu izina hama akakibwira afise gushira amanga akizera kw'ivyo avuze bikogwa nande Imana muri kumwe. Ukizera kw'ivyo uvuze bikogwa birivuga ngo uzobibona. Atakarabaye vuga ati ivyo mvuze ndizera ko bikozwe, ivyo mvuze ndizera ko bikogwa kandi nkabibona. Urashoboye kubona umuvumo wawe ukagumurira jewe ibi bicaniro by'iwacu, ukagumurira jewe izi ngorane z'iwacu, kubera ko tuhagarara muri autorité y'izina rya Yesu ukavuga ati wagicaniro we ndagusambuye mu izina rya Yesu Kristo, mubo watekeje mu muryango wacu jewe nkuramo sindimwo. Amen. Ubushobozi bw'Imana nibidufasha guhakana ibiriho, ahubwo budufasha gusambura ibiriho byagize ubasha ku bandi. Haleluya. Ushoboye mbe no kumva umusonga ahantu quelque part mu mutwe mu kuguru ahantu mu rubavu cyangwa ahandi, hama ugashira ikiganza cyawe ngaho ukavuga ati mu izina rya Yesu wa musonga we ndakuvumye. Ayo majambo uvuze ni sengesho ugize riribera ubushobozi bwo gukiza. Amen. Umwana wawe ashoboye gutegwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hama ukamurambika ikiganza ukiza ngo ivyo mvuze birakogwa, hama ukavuga ati mu izina rya Yesu wa mwana we akirugukira kandi umwana wawe agakira. Amen. Ukavuga ati je tugomba duheze ni impemi tumi ibintu ngaha, ukatsi kirere ukatsi umuriro, hama ukadekrata mwabidandazwa mwe mu izina rya Yesu murasohoka, ukabikorako ukizera ngo bigiye gusohoka mu izina rya Yesu. Kubera ubushobozi bw'Imana bwiribera igihe uri kuravuga uhoze nta na kimwe gishobora gukora. Hari umuntu ariko ariga, Imana ishimwe cyane. Mwibuke Dawidi amubwira ati uyu mugabo atari too much, arakomeye n'igitangaza. Haguruka mon frère Jose, haguruka. Bera haguruka. Iyi ntambara ujya mugabo na Bera muyibona gute? Kanika Dawidi ni Goliath na Karerosha Joseph. Urabona bameze gutyo bagira bagwane. Tugomba gutahuza ingene simwe mikora. Uri afise Imana ziwe n'uyu afise Imana ziwe. Icyo nagomba kubwira mu isi nta numwe yirebanga. Uwari wese afise Imana asenga utazi wewe. Wacara haguruka ujya umviriza ingene baactive ubushobozi bw'Imana bw'Imana izarizo zose. Acara haguruka ngo atangura kuvuma no gutuka bisaye mu mazina y'Imana ziyo. Kubera ko atahaguruka abwira ati genda umujeya umuntu yumva yihaze naze. Sivyo yagize, kuko ntiyari yizeye gusa inkomezi ziwe, yari yizeye Imana ziwabo. Ni munini nivyo, mugacara haguruka ngo atangura kubavuma no kubatuka mu mazina y'Imana zabo. Hama ka Dawidi nako gacekara avuga ati ivyo nivyo uzanye. Nawe acaratangura kuvuga ngo uyu munsi wewe ndaguca umutwe. Nibaragwana physiquement musumvya n'ubushobozi, mugavuga ngo uyu munsi ndaguca umutwe ndakubagira ibisiga. Mugace vuga kantu ati mu izina ry'Uhoraho Imana y'Abisirayeli wacokoye. Dawidi twe turavye gutyo womenga atoya akabuye yatera Goliath arapfa. Intambara ntiyariyo, intambara yagiye kubiyo yabanje guhera. Aya majambo bariko baraterana arakomeye mu bijanye intambara zo mwisi mwemu. Iyo Dawidi aguruka uko nyene yari gukubitwa gashaye nkuko umwami Sauli yari yakubiswe. Mugabo avuga ati no, reka magurukane principe abi wacu batazi batakoresheje. Acaguruka
avuga ngo mu izina ry'uhoraho imana yacu, aca atangura kuvuga ibyo azogirira Goliyati atarabimugirira. Afati we ngiye kukwica. Ati sikukwica gusa, nzokubagira ibisiga. Ati sikubagira ibisiga gusa, amubwira amajambo akomeye. Mwibuke aya majambo ni mpemu n'ubuzima. Yarekuye amajambo Goliyati, na Dawidi ararekuye amajambo. Aya majambo rero niyo ntambara yabanje kuba imbere yuko bashiranako. Nikosa rero kumurozi yoza kubwira ngo ngiye kukumarira kabawe hama nawe ukagumuhoze. Kubera ko utomubwiye ati niwabigerageza uzopfa, hama niwaheza umwana wawe w'imfura azocafa, ati hama niwaheza. Ayo majambo urekuye nayo ni mpemu n'ubuzima. Haleluya. Igihe kimwe mvugishwa n'Imana arahaguruka. Aravuga ngo uruzitiro umuntu azohaguruka ngo agubake, umwana we w'imfura azocafa. Ati ama niyasubiraga kubaka araherekanya ibintu. Haciye imyaka n'imyaka. Mwumvirize ubushobozi bw'umuntu yizera akavuga. Haciye imyaka n'imyaka. Uwundi mwami arahaguruka ati ivyo bariko barigira nibiki. Ngo yaravuze yavuze ibiki. Atashishamwe abakozi ahubwo bubake. Ivyo yavuze bigenda biba exactement. Umwana we warapfa n'ibindi birakwirikirana. Kubera iki? Umuntu yizera hama akavuga amajambo yuzuye autorite. Dukomera amasho abantu bicara. Alors, tugomba gufunctiona nk'ishengero rikeneye kubona Imana ikora. Ifo ko tuyiha platform yo gukora. Mbwa Imana uyiha platform gute? Urekura amajambo yuzuye kwizera. Rimwe na rimwe muramvyuka nkibwira ngo ibiganza vyanje ndabirambise ku muntu agwaye arakira. Ndiko ndatraininga my faith. Ndiko ndamenyereza kwizera kwanje. Amen. We kweri kutovyuka ukavuga ati mu izina rya Yesu uyu munsi ndatuye amahigwe. Ndaza kugira amahigwe mu izina rya Yesu. Birivuze ngo umuntu niyavuga kizera ko bikogwa. Amen. Ndatandukanya n'umuntu apfa kuvuga n'umuntu avuga yizeye ko bikogwa. Nisi imwemo. Katwavase gato imbere ndafise ibintu ngomba kuvuga mu maverse nkangahe. Gusa ndaryoye kuri kurumva ivyo uri kurumva. Ndaryoye kuri kurumva ivyo uri kurumva. Ibi bizo gukura mu rwego rw'abantu baciriritse mu isi imwemo. Izo gukura mu rwego rw'abantu ataco bamari ubwami bw'Imana. Izo gushira mu rwego rw'abantu bashoye kuzana amachangement mu isi. Dusomere guharura 13 dore ku murongo wa mbere. Ngiye kuvuga ibintu bikomeye ngaha untega amatwi. Uhoraho abarira Mose ati tuma abantu baje gutata igihugu c'i Kanani. Mpaye Abisirayeli. Mpaye Abisirayeli. Ukuri umuntu umwe mu miryango y'abasekuruza. Atukuru umuntu wese mu miryango y'abasekuruza. Asanzwe ari mukuru muri bo. Asanzwe ari mukuru muri bo. Nuko Mose abatuma ari mu bugaragwa bw'Iparani. Nkuko Uhoraho yageze. Abo yatumye bose barabakuru b'Abisirayeli. Urakoze. Murabe gatonyi ku murongo wa mbere. Havuga ngo Uhoraho abarira Mose. Ati tuma abantu banje gutata igihugu c'i Kanani. Twese tuvuga ati gutata. Dusere cyane tuvuga ati gutata. Bano mwibuke ko atakintu cy'umubiri Imana ivuga. Imana ibwiye Abisirayeli, aha murazi ibintu ko biraba. Imana yasezeraniye Abisirayeli igihugu. Mugaye babwira ngo cya gihugu nabasezeranira ni mukije muhama bagira urugendo bugingo bagira bagishikire bageze hafi bakibona gutya. Imana ibwira Mose ati umviriza nibapfa kwinjira igihugu mu gucinjira baragitata. Alors iyi principe yo gutata ni principe ikomeye cyane. Vyasigura iki gutata? Gutata Imana yabwiye Mose mubwira ngo fata abantu 12 kandi bakure mu muryango umwe wese w'Abisirayeli kuko ari imiryango 12. Atariko uce ufata nuve gutora wari wese utora abantu bakuru. Mene majambo bakuze.
hama abantu bakuze mu Isirayeli bari abantu yandi majambo babanye igihe kinini na Mose bazi vyagezwe neza bigishijwe ivy'Imana mu buryo bukomeye. Arabatora 12 hama cyarabarungika muga barungika gutata abarunga gutata igihugu vyasigura kugenda kugenzura ico gihugu bakaraba ko ivy'Imana yababwiye ariko bimeze nibyo byasigura gutata. Hama baca baragenda bashitseyo bararaba cya gihugu basanga gitemba amata n'ubuki uko Imana yababariye. Mugabo baca basangayo abanaki, basanga abaheti, basanga abafeizi, basangayo abayebusi, abanyekanani n'abandi n'abamori, basanga amahanga atari make. Hama ubwoba burabica, baravuga ati igihugu ni ciza nivyo mugabo biragoye ko tucyakira, ati kuko kirokipe n'abandi bantu. Mga gutata Imana yababwira ati genda murabe ingene ico gihugu kimeze hama mucyakire mu mitima yanyu. Ari Imana la hano hagaze ibanga ryo kwinjira mu masezerano y'Imana ku buzima bw'umuntu. Buriya atavyuzi wa muri kuratata ivy'Imana yakubariye. Iyi ni principe incontournable, ni wigira winjira n'umusi numwe mu vy'Imana yakubariye utabanje kubitata. Alors kubitata ni ubitata gute? Ni cagiye ivy'Imana yakubariye umenga uri kurabigenzura mu biboneka canke mu mutima. Mukaca wumva ko eske birakunda ko no vyinjiramo canke ntibikunda ko ndavyinjiramo. Uko kuntu uri kurabitata ni wafatirwa ama decision ukumva ko ndashoboye kuvyinjiramo canke sishoboye kuvyinjiramo. Rero bikorokera muri uwo mwanya wo kugenzura ivy'Imana yakubwiye. Ivy'Imana yakubwiye uri kurabigenzura n'umwanya ukomeye uza kudetermina kuvyakira canke utavyakira. Kenshi rero abantu bananirirwa mu gutata. N'Abisirayeli bananiriwe mu gutata. Aba bagabo 12 baragiye baragitata hama basangayo abandi bantu bahokivye. Mugabo baca bavuga ngo nitwoshobora kubanesha. Basanze arabahizi, basanga n'ibigabo birebire bikomeye. Mugabo biranka ko bumva ko bazobinesha. Ikintu wokuramo cyambere nuko ivy'Imana yakubwiye byose bitarashika mu maboko yawe hari ubifise. Nagusubiriramo ikibanza cyose Imana yakubwiye kwizogutwaramo tangu utaragihagararamo hari wundi agihagazemo. Si kubera ko Imana yavuze ngo ni ivy'iwawe bisigura ko uvyinjiramo vyoroshe. Imbere yuko biza mu maboko yawe biri mu maboko y'undi muntu. Gutata rero ni gihe umutima wawe ukwemeza ko abo bantu bahagaze aho hantu ushoboye kugobotora ivyo bintu vyawe mu maboko yabo. Ndiko ndavuga abantu muga mu bintu bitandukanye. Wumve ko ikintu cyose udafise kirafise ugifise. Mga uwagifise rero Imana yabwiye Abisirayeli ati genda ndahabahaye. Imana mu kuguha nibanza guharura canke gukonsidera ufise ivyo bintu. Kuko Imana nta numwe afise ibintu itomwaka. Imana mu kuguha ibintu ni consider ubifise kugira ngo bigenda biguhaye. Ibiguhaye nahi wawe ho kwizera ko ushoboye kuvyakira naho bikiri mu maboko y'undi muntu. Amen. Abisirayeli baca baragenda bagishikiye igihugu kirabananira gufata. 10 muri bo baraciweza. Avuga ati nukuri igihugu ni ciza mugabo twarabeshwe ahantu naho twokwinjira. 2 muri bo avuga ati muga twafata kweli. Muga baca barasubira inyuma. Ngo baca basanga ikoraniro ryose rya Abisirayeli rirashagaje nk'uko twe dushagaje. 10 baca bafata ijambo. Baca bavuga ati mu bisanzwe ati nukuri igihugu ni ciza atariko hari yabahizi. Mugabo kutizera ni ibintu cyo Imana yamibwira Abisirayeli kuyizera. None umuhizi asumbye ubuhizi Imana ninde? Umuntu muremure asumbye uburebure Imana ninde? Uwo munaka asumbye gukomera Imana ninde? Mugabo rero Abisirayeli bagira ikibazo baraba abo bantu hama
hakwizera Imana yabatumye habwo baca bumva bo kwigereranya nabo bantu nayo moko baca bagenda bavuga ati nukuri twe nabo twoshobora ati mbere tumeze nk'inzige mu maso yabo. Uribaza ihanga rifise Imana ngo mu bisanzwe bo tujya umunsi umwe tumeze nk'inzige mu maso yabo. Birivuga ngo somera kuri 14 aho nyene 14 apana nga chapitre 14 umurongo wa mbere. Ishengero ryose riraturikisha riraboroga. Bayigije kumva iyo nkuru. Ishengero ryose riraturikisha riraboroga. Ijoro ryose abantu barara bararira. Anocishamwe akantu nshuti yanjye. Buriya abantu bacika intege mu buzima kenshi ntibacikwa intege n'ibintu biko birabashikira. Bacikwa intege n'amakuru. Amakuru ufise amakuru ayahe? Isoko ryayo nirihe? Ayo makuru agamije iki? Biratangaje inkuru ni ikintu vraiment kizi kumara ubugabo abagabo. Inkuru mbi iraguhindura ubusa mu mwanya muto. Iri sifi ko ubona iketere kugira ngo urakuwe ku kazi no gusenga nusubira gusenga. Kuko inkuru ifise ubushobozi bwo kukwabesa ikagushira hasi gose. Isivi gusa kumva makuru muganga kwandika iceta ati mu bisanzwe vraiment gukira wewe ntibishoboka. Aho nyene ucubona umuntu atangura konda arayonga kujya kwibuji ukaboneka ronda kubera information. Mga Abisirayeli baribagiye abatasi baribagira ko hari Imana isumba abanaki. Hari Imana yababwiye ngo genda muhafate. Ihanga ryose rirarira batangura kwidodomba babwira Mose ati Mose none wewe waratukoreye amakosa kuri ko dukuye muri Egiputa nuwo waratureka. Mugabo ndakunda abagabo bizera. Mwibaza abantu 10 bose babona ibintu kumwe kandi negativement. Mugacha wona umuntu umwe yitwa babiri umwe yitwa Yosundi Karebo. Bacha babwira ihanga ati yacomurira ati yacomuboroga ati ahubwo nimuze tugende tuhashikire. Narakunze imvugo yabo. Ihanga rikababaza ati mwebwe ivyo bigatanya navyo mwabonye ati twarabibonye mbwa Imana yacu nizima irasumba ivyo bigatanya ati nimuze twakira ahubwo. Bati kubera iki ati cyabakingira cyabavuyeko none Imana yamaze kuvuga ngo twakire kubera iki tuanza kwiyumvira ibindi vyinshi ati ngo tugende twafate kuko cyabakingira cyabavuyeko. Nagomba kubwira ngo icyakingira bajye abantu cyabakuwe ko n'ijambo Imana yakubwiye ngo hegukire. Imana ikubwiye ngo iki kintu ndakiguhaye yacu karikira ibyaro birebire. Faith no kwizera Imana ko ivyo yavuze bifite ubushobozi bwo kwishitsa. Niganza mugenzi ati genda uhashikire. Kumbwira ati genda uhashikire. Genda uhashikire. Genda uhakire mu izina rya Yesu. Genda uhakire mu izina rya Yesu. Bona Imana kimwe navuze kuvuga nga ikindi gikomeye gituma ubushobozi bw'Imana bwiribera ni gihe umuntu ahagurutse gukora ivyo yavuze. Ntimunyumvise neza. Ani yabwiye ngo haguruka dukonfese turahakira. Yabwiye ati hagarika kurira muze tugende tuhafate tuhakire. Ngo Abisirayeli kubera iyo nkuru mbi iyo yabagejeje bacha bavuga ati abwo duturama witwica abagabo. Barashobora kuvuga ko twebwe twonesha abanaki. Bashobora kuvuga twebwe twonesha abayibuse. Bashobora kuvuga twebwe twonesha abanyekanani. Bashobora kuvuga twebwe twonesha ibi bigatanya. Habwa ati no, Imana yacu nini irakomeye. Nimuze twafate. Nagomba kubwira ngo hajya hano uzohafata mu izina rya Yesu Kristo. Izera Imana uzohinjira. Izera Imana haskatalabaya. Bizogenda neza nimba Imana yabivuze. Bizocamwo kw'Imana yabikubariye. Bizomasha nana kime kizobizibira. Ikintu cyonyine cyo bizibira ni gihugu umurindiriye. Genda uhafate. Genda uhinjire. Genda ubikore. Hari imiryango itazokugurwa no gusenga. Izokugurwa no kugiye kuyugurura.
Amen. Haleluya. Hari ingwara zitazokizwa nuko gusa ugumyurira. Ngari ingwara zizokizwa nuko wagurutse ukizira ati from today kubwijama Imana yambwiye ndakiri gukira mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mwanya nyine ukacwagura kandi ukacugenda. Nta na kimwe cyo kurote na wanu. Ubushobozi bw'Imana bwiribera mu bintu bibiri. Kimwe kuvuga ibyo wizera, icya kabiri guhaguruka ukabifata. Niganza mugenzi ati genda uhafate. Genda uhafate. Genda uhinjire. Genda uhinjire. Kuvuga kenshi turabishobora. Mwa guhaguruka ngo dukora ibyo tuvuga. Nisho kitunze kuba ikibazo. Kenshi turavuga ngo abanaki. Turavuga ngo abayibusi. Turavuga abanyekanani. Turavuga ivyo amakuru y'ivyo. Ayo aguca intege akumara inkomezi. Icyabakingira cyamaze kubavako. Ngwishengere ryose riraturikisha riraboroga. Iryo jura abantu bararira. Kubera information. Ariho ntangura kubwira abantu mwibungenzi inda nini. Zirimwo abana banini. Apana kumviriza ibintu byose. Apana kuba bagenzi b'abantu bose. Apana kumviriza amakuru yose. Ano ari abantu bibungenzi inda ntono. Kandabe ngako bari abantu bibungenzi inda nini. Abantu mufise inda nini. Apana kumviriza amakuru yose. Apana kujyana n'abagenzi bose. Kuko hari abagenzi muganiriye abantu bose baca baturikisha bakarira bakaboroga iryo joro ryose bakarabararira. Ni kesyo y'abantu mugendana inkuru bafise izarizo. Hari umuntu igihe cyose aradekuraje igihe cyose akubwira ngo ntibizokunda ntibizocamwe ntibizoshoboka. Mbwa Imana si uko ivuga. Imana ikubwira ngo genda uhashikire. Hallelujah. 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 Ndakunda ingene Imana ikora ibintu. Kenshi Imana ntigera ikwereka finalite y'ibintu. Ikubwira ngo tangura. Ikubwira ngo go ahead. Shira kamaboko. Gira icyo ukoze. Tangura. Izindi ntambuko zikwirikira iraza kwimenya. Imana yabwiye Aburahamu ngo genda mu gihugu nzokwereka. Nacuzi mgatanga urugende. Ndajya hehe? Ndagenda. Hama nivyankeneye ko inkosora ndiko ndagenda izo nkosora. Mugabo ndagiye. Abantu bizera ibabwira ngo genda batabajije bagatambuka. Ibabwira ngo shira amaboko kuri iki batabajije bagashira kamaboko. Ibabwira ngo injira hajyana batabajije bagatwara dossier. Abantu bizera. Nimuze tugende tuhashikire. Nimuze tugende tuhafate. Nimuze tugende tuhashikire. Ikintu cyambabaje kuri aba bantu 10, aba batasi 10 nuko batsinzwe batagwanya. Narase mu buzima gutsindwa ntagwanya. Jiwe ikintu ntarakigerageza sishuwe kuvuga ko kitashoboka. Amen. Uribaza kuvuga ngo bazotujya bwa mutsima batarakujya. Kutizana ko ni kure vraiment. Ukizera ngo ngiye gupfa utarapfa. Ukizera ngo ivyo wanje biraheze bitaranatangura. Juste kubera information, kubera ubwoba. Mwaka ugatangura w'ishure kubera amanota ya mbere rwose asha ngo ivyo wanje biraheze ukaca wiranda. Ukajuzinga makaye nusubire kwiga. Igice kimwe kiragukuyemwo wewe. Kigukura mu guti igice kimwe. Amen. Esheki imwe ugize kubera uranguye ntibikemwo. Esheki imwe uciye wumva ngo Imana irabesha. Eka. Esheki si kibazo. Uri kumwe n'Imana esheki si kibazo. Bazimana ibi bitagenze neza amusubire utrying encore. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Haguruka washikire mu izina rya Yesu Kristo. Pempote. Imana yabwiye ngo ntimuzogwana nayo mahanga. Yabwiye ati muzogwana muga muzuyanesha. Reka ndababwira Imana. Reka ndababwira ikintu kimwe.
ibintu vyose utarakira nagumye n'uvumenga ni message y'umuntu ibintu vyose utarakira biri mu maboko y'undi muntu utegerezwa kwangaja fire hapana fire fight utegerezwa kwangaja fight utegerezwa kwangaja intambara ku buryo wakira ivy'Imana yakubariye ubukristo so kwicara ubukristo no guhangana n'ibigatanya byose gushika uvyatsi vy'Imana yakubariye rero numere nk'umuntu arindiriye ikizovamwo ahubwo bumuntu ariko aragwanira ikizovamwo barakigwanira. Amen. Buri mana amasengesho yose tugira sayo guhimbaza Imana hariyo tugira yo kugwana. Igihe cyose tugiye muri Bibiliya nitwa tugiye kuraba amajambo twubaka. Igihe tugiye kuraba amajambo inkota kwakira amabombe duturisa. Hari igihe tugenda gutora ibikoresho tuvuga ati intambara mbwizwa kwinesha. Abajeni muri hano muzoshika kure mu izina rya Yesu. Nimwidekuraje mukiri bato. Pempota amayesheki mwagize. Izera Imana mugira intambuko ikurikira. So nyiganze mugenzi ati tugende twashikire. Genda muhakire. Genda uhakire. Subira usome gato ushikane ku murongo 5. Andaniza aho warugejeje. Abisirayeli bose bidodombera Mose na Aroni ikoraniro ryose ribabarira itesiyo tuba twaraguye mu gihugu ca Egiputa canke tukagwa muri uwo bugaragwa. Decouragement nimbi. Mbego uhoraho abantu rindi vuga ati ndanka decouragement. Vuga ati ndanka gucika intege. Ndaga gucika intege. Ndanka gucika intege mu izina rya Yesu. Mwe mwibaze aba bantu barasenze mu kuva muri Egiputa. Vuga ati mana amaboro garashikira Imana mu ijuru. Ati nwa dukura mu moko ya Farao nukuri tuzoguhimaza tugutazire tugushire hejuru. Ubure we hahuye na challenge isanzwe gusa yo kwinjira mu vy'Imana babari. Acavuga ngo mana wadukuriye iki muri Egiputa. Come on. Wadukuriye iki muri Egiputa. Nube watureka tu découragement. Découragement ibereye mbi irakwibagiza n'ivyiza byose Imana yagukoreye. Découragement ibereye mbi irakwibagiza ikintu cyose Imana yakoze mu buzima bwawe. Ukumva umenga ubuzima butanguye uwo munsi nyene uri découragé. Yumviriza ubuzima bwawe ni butanguye ujya munsi uri découragé. Ubuzima bwawe ni burebure subiza amaso inyuma. Ubuzima bwawe ni burebure ntutanguranye niyo ngwara. Ubuzima bwawe ni burebure. Ntutanguranye n'icyo kibazo. Bandanye. Mbego uhoraho atujanira iki muri ico gihugu kwicigwayo n'inkota abagore bacu n'ibibondo vyacu bakazoba abanyagano none iciza soko twosubira muri Egiputa baravugana batenda twitoranirize uwo kutugaba twisubirire muri Egiputa. Ati muri Egiputa twakuweyo na Mose ngo turondere undi muntu adusubizayo tumutore hagati muri twebwe barandera umuntu ayidekuraje hagati yabo ati nimuzere mutuyobore. Hari umuntu mu buzima yabaye découragé acarondera abandi bantu bari découragé batirana intege ati ingo shatu biganire amadeni araturembeje ngo tugira ka association k'abanyamadeni bakaganira amadeni muviriza uriko wirondera umuntu agusubiza muri Egiputa yacurondera umuntu agusubiza muri Egiputa subira kwa Mose gutera intege. Subira kwa Mose akubwira tumviriza bajya banaki tuzojya bwa mutsima Kanani tuzoyinjira Imana nibesha yacurondera hari umuntu yatanguye kumere kugwa mu buzima rukristo acatangura kwiyegereza abantu baguye bakritika pasteur bakaca bamwicarako ati pasteur hajya wumva taravuga bijya binavuga ati nukuri pasteur bakicara akagwika abantu babaye découragé mu ishengero. Abantu bafite intege ngizo gutangira 10 baca begeranira ahantu ati bigenda ubigira 10 baratubesha bakaca no tuverse bifatisha ataka kaverse none ntubona ati naka ntubona akagwika abantu babaye découragé. Numviriza abantu Imana nta sinziri mu découragement ambara igwanishwa vyawe vyo mu buryo no mu kubafu hamufata igisagara. Haleluya. Isubira ndakunda Dawidi biriva ngo yitera intege mu izina ry'Uhoraho.
haravuga ati nawe bimeze gutyo umucunguzi wanje ariho. Nifatanye n'abantu babaye dekuraje. Biroroje gutora akagwi k'abantu bari dekuraje. N'abantu baguma baboroga, n'abantu baguma baganira ibintu bitabateza imbere gusa, urusaku gusa. Akunda akagwi k'abantu babaye dekuraje. Bariko barironderera umuntu yoba yarabaye dekuraje gusumba abandi abasubize muri Egiputa. Mugabo wewe nyumviriza, naho ukika intege, egera Mose umubwiye ati mbe Imana yatubwiye gute? Ati tugitanga urugendo yavuze gute? Ati yatubwiye yuko tuva muri Egiputa tukagenda i Kanani. Ati kizoba igihugu gitemba amata n'ubuki ukavyumviriza. Tuvye n'ivyo Imana yatubwiye. Ati ndaguhaye ukuboko ngo tugende dufatana amaboko. Ntufatanye n'abantu bari dekuraje mu buzima. Kandi abo bantu bari ahantu hose, nuko ndiko ndavuga mu ishengero gusa, kubuzi. Mu masoko ari abantu babaye dekuraje. Akubwira ngo nguje muri ibi. Nguje muri ibi. Ngo amafaranga yawe urayataye. Wewe waracabirimwo, ntarabivamwo. Adandaza imvutano nawe udandaza imvutano. Murakotesha mwese. Akije kubwira ngo uje muri ibi. Nguje muri ibi, none we kukibirimwo. Nguje gukora ngaha ngo umenya aho tuyaboneye. None kutarahava wewe. Uhuye n'umuntu nk'uwo mubise. Rondera abantu bari kuraje. Rondera abantu buzuye umucanwa. Rondera abantu ima fatanya nabo. Haleluya. Fatana nabo bantu. Numviriza abantu Imana. Biriva ngo babiri barutumwe ngo kuko barasusurutsanya. Sabari bose hari umuntu wifatanya nawe akagutera imbeho. Ngari abandi bantu wifatanya nabo bakagususurutsa spirituellement. Ukumva birakunda, ukumva ivyiziro vyawe biracari bizima, ukumva wohinjira. Naje nk'umuntu wo gususurutsa kino gitondo. Nifuza kugususurutsa mu izina rya Yesu Kristo. Nifuza gusura kukwibutsa amasezerano y'Imana. Nagomba kubwira nka Dawidi ati ntuzopfa, uzobaho, ntuzopfa, uzobaho. Hari n'ibyo dekuraje. Ukumva umenga twota ukwizera. Umenga twota ivyo twizigiye ku mwami wacu. Mugabo, be strong in faith. Be strong in faith. Yachuchikine, be strong. Ubuzima ntibuzokubabarira ngo ni kubera wajonjogoye. Buzogutwika. Ubuzima ntibukubabare ngo wajonjogoye. Iyo umuntu yiteza ibigongwe akagomba kugenda yerekana gasura karushe. Ubuzima ntibukubabare ngo urarushe. Buraguponda isi irimo ikibi. Irimo ikibi yashiye kugira nabi gushika bate bikimvira ati none ni jewe Satani yahisemwe jenyene. Tifu mujura amvangira basi. Mugabo yaduteye inkuru afashe umusuma umuntu amufashe aramukubita inkona amukubita amakira amubwira ati basi fu mujura amvangira yacugo bitingone gusa mushiyemo n'amakofe n'imikino umvangira ubuzima ari gihumenga wobwiye ati mvangira basi fumujura acishe mu kanwa nifiza Imana ubuzima ntibutorera umuntu ngo kubera ngo ariko arigira gute goyigoyi urero amajambo yiza kuri kurigira maskini ubuzima n'ucyo bugira uyakwere bigusaba ko wizera bigusaba gukomera hama ukapambana nkoresha iryo jambo ukajya mukagwana navyo ngo rero ngurumva ngo ndabihevye none ubihevye ubihebeye nde nunde ko vyari vyiwawe oya urabihevye twebwe turacyabirimo genda wafate mu izina rya Yesu genda muhegukire mu izina rya Yesu genda muhegukire mu izina rya Yesu genda muafate mu izina rya Yesu genda muhegukire mu izina rya Yesu. Alors hamwe na Kanani hamwe n'amahanga yayifashe
kandi akaba ari isezerano ryawe ngo ndakubwira ikintu ukeneye kimwe cyo dusenga turangiza. Mvuze Maraki 4:5. Umve ndabarungikira Eliya wavugishwa nanje. Umve nzobarungikira Eliya wavugishwa nanje. Uwo munsi uhoraho uhambaye. Uwo munsi uhoraho uhambaye. Kandi uteye ubwoba utarashika. Kandi uteye ubwoba utarashika. Uwo niwe gisanganya. Uwo niwe gisanganya azosanganya imitima y'abase n'abanye n'iyabana. Kugira ngo noye kuzoza ngatera isi umuvumo. Kugira ngo noye kuzoza ngatera isi umuvumo. Twese tuvuga ati impemu ya Eliya. Aha bavuze ngo nzobarungikira Eliya, nasomye ibindi murongo avuga ngo nzobarungikira impemu ya Eliya. Ala ubona Imana muri iyi minsi iherezo, Imana yaravuze, subiza ku murongo wa 5 ndabereka akantu. Yavuze ngumve nzobarungikira Eliya uwavugishwa nanje, uwo munsi uhoraho uhambaye kandi uteye ubwoba utarashika. Aha ni reference y'umunsi w'iherezo, umunsi w'imanza utarashika. Hari isezerano Maraki yavugishijwe. Mwibuke Maraki yagiye kuvugishwa, Eliya yarapfuye kera. Amen. Maraki ari mu bavugishwa bato, abavugishwa ba nyuma. Avugishwa Eliya yaramaze gupfa kera. Mugace avugishwa ngo mu minsi y'iherezo wa munsi utarashika nzobarungikira impemu ya Eliya. Amen. Aro bari Imana, nagomba ndabwire ko kimwe mu bintu ishengero rikeneye no munsi rirakeneye impemu ya Eliya. Iyo tuvuga impemu ya Eliya ntituvuga Eliya, ntituvuga impemu y'umuntu ya Eliya. Tuvugwa ubuntu bw'Imana Eliya yari yaragiriwe. Tuvuga amavuta Imana yarashize kuri Eliya. Tuvuga manto yari kuri Eliya. Aro kimwe mu bintu ishengero rikeneye kandi Imana yasezeranye muri iyi minsi y'iherezo, yarasezeranye ko izosuka impemu ya Eliya mu bantu bizera imbere y'uko wa munsi ugera. Aro iyi impemu ya Eliya niyo naje kwatura kuri iri shengero mu izina rya Yesu Kristo. Ramvura ibiganza uvuga ati ndakiriye impemu ya Eliya mu izina rya Yesu. Okay, ndakubwira rero icyo wakira icyo aricyo. Ndakubwira impemu ya Eliya ingene ikora. Impemu ya Eliya icambere ni impemu izana reveye. Icya kabiri ni impemu ya jugement. Icya gatatu ni impemu ishiraho ubudasa. Ndabisigura. Icambere Eliya igihe ciwe ishengero ryararyamye, abantu barasinzira, baratimana. Hama Eliya ahaguruka nk'umuntu yuzuye umuriro w'Imana ya Yakobo, aravuga ngo iri hanga ribwirizwa gusubira kwizera Imana yaremye ijuru n'isi. Akirahaguruka azana ikanguro, Abisirayeli barasubira kwizera Imana ya Aburahamu, barasubira gushira umutima ku Mana ya Aburahamu. Ivyo ndiko ndavuga rero muri no misi yerezo harakenewe Imana ya Eliya, harakenewe impemu ya Eliya. Abantu b'Imana buzura umuriro, buzura umucanwa, mugaba bakadomeka abandi. Icya kabiri, impemu ya Eliya ni impemu ya jugement, ni impemu ikimanza, ni impemu ihana, ni impemu itururuza bakamenyi, itururuza ba Jezabeli, ni impemu ikura ku ngoma ibintu byose byishize ku ngoma. Haleluya. Mu gihe cya Eliya biritubwira ngo hagurutse witwa Jezabeli, hagurutse ibigirwamana, abantu bose baravyizera babishira ku mutima. Yari umuntu mubi cyane, ameze nabi gose, umudamu mubi gose. Ivyiwe ngira umunsi we tuzobivuga icyo nita impemu ya Jezabeli, umunsi we tuzobivuga. Mugasivyo ngiye kuvuga, mbwa yari umuntu mubi yica bavugishwa n'Imana, azana ugukonja mu Bisirayeli, umuntu mubi gose. Mugabo Eliya aravuga ati umviriza, turakeneye Imana yishurisha umuriro, ndakeneye ko bimenyekana swat kuyu mwamikazi
ari wari imana n'ibigirwamana vyiwe cyangwa naho imana yo mu ijuru ari imana ikomeye imusumba. Mbwa ndiko ndavuga ivya jugement numva mbere ntuvuga ivyo, reka mvuga ibindi kuri Eliya. Igihe kimwe abagabo bamwe baza kumurondera bagomba kumufata bamugirire nabi, hamavuga ngo umuntu w'Imana acabwa ngo nimba ndi umuntu w'Imana umuri uve mu ijuru ubarigate directement atam isegonde yaciye umuri uva mu ijuru urarigata abo bantu. Twese tuvuga ati imwemu ya jugement, ndatura uhabwe autorité yo gukomanda ubushobozi bwa jugement. Aya mahanga yumva ubushobozi gusa, aba bantu usanga bokifye ibintu by'umuntu bakabigira ivyabo kandi vyari vy'uwundi muntu kandi vyari vy'iwawe. Izi mwemu usanga zaricaye mu bintu by'umuntu, ico bikeneye ni jugement, bikeneye fire, bikeneye umuriro, bikeneye ubushobozi bubidetasha n'ibintu vyawe. Aronda deka imwemu ya jugement. Reka mbaze ndeke wewe mvugishwe ku buzima bwawe. Ndadeka imwemu ya jugement mu bintu vyose bikwerekeye biri mu maboko y'undi muntu mu izina rya Yesu Kristo. Ndadeka imwemu ya jugement, ndadeka igihano, ndaciye urubanza mu izina rya Yesu Kristo hejuru ikintu cyose gikandamije ubuzima bwawe, yaba ingwara, baba abantu, yaba situation, cyaba ikirere. Ndadekaye mu izina rya Yesu Kristo naho cyoba igicaniro, ndadekaye mu izina rya Yesu imwemu ya jugement in the name of Jesus. Imwemu ya jugement yamanutse nta negociation haba. Imwemu ya jugement yamanutse nta mishikirani haba. Imwemu ya jugement yamanutse ikintu cyose gifata ikibanza cyaco. Imwemu ya jugement yamanutse ibintu byose birasobanuka. Jugement.